bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio y'ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya kano kanya hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jodiane Ninahazwe ndongoye amakuru tubafitiye. Uburundi bwemeza ko bwatewe n'akarwi kaje kava mu gihugu c'u Rwanda. Igitero cyavuye mu gihugu cy'u Rwanda, tukaba turindiye ko hoba amatohoza yagutse kugira tumenye ninde yabikoze, byagenze gute. Uyu ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu h'u Burundi Gaston Sindimwo agaruka ku vy'ico gitero. Ku ruhande rw'u Rwanda basanga kugira ico bavuze kuri ivyo vyagirije ari uguta umwanya ku bidakenewe. Idoni handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ariko imbere kuja kw'idonido yo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye, tubanze tugaruke kuyavugwa irya nino na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ahera ngaha muri Leta Zunze za Amerika. Ubuhamya kwiperereza kuri perezida wa Donald Trump burakomeje. Frederic. Muri Leta Zunze za Amerika umurwi wabashije amategeko ujejwe iperereza uyu munsi kuwa kabiri uriko urumviriza abategetsi batari bake bakora muri presidence ya Amerika. Abategetsi bari mu bumvirije ikiyago cabaye kuri telefone hagati ya perezida wa Amerika Donald Trump hamwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Jennifer Williams akora mu biro kwa vice president Mike Pence nk'umufasha wiwe hamwe na Lieutenant Colonel Alexander Vindman umutetsi mukuru mu bagize akanama k'igihugu kajejwe umutekano banonosoye ibibazo vyerekeye igihugu ca Ukraine. Bariko bashikiriza abashinga amateka ivyo bazi ku birego vyagirizwa President Trump. Jennifer Williams na Lieutenant Colonel Vindman batangaje ko batewe amakenga n'ico kiyago cabaye kuri telefone hagati y'abo batetsi. Ico kiyago nico catumye Trump yagirizwa ko yariko arahimiriza abatetsi barongoye igihugu ca Ukraine ngo batangure itohoza ku munyapolitike Joe Biden yahoze ari vice president wa Amerika bashobora kuzohiganwa mu matora ategekanijwe mu mwaka wa 2020. Muri Afrika naho igisirikare ca Mali cemeje ko abasirikare 24 baguye mu gitero cabire mu ntara ya Sahel gwiriyemwo abarwanyo mu murwi witirira leta ya Islam n'ubunyene na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Ico gitero cabaye ejo ku munsi wa mbere ciyongereye ku bindi bitero byahitanye abasirikare b'igihugu ca Mali bashika 100 mu ndwi ziheze. Mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa mbere mw'ijoro, igisirikare cy'igihugu ca Mali cavuze ko bandi basirikare 29 bakomerekeye muri ico gitero cabereye mu raruko bw'intara ya Gao, hanyuma abagwanyi b'intagondwa 17 nabo bakicwa. Ico gitero cabaye igihe abasirikare b'igihugu ca Mali hamwe n'abasirikare b'igihugu ca Niger bariko bararangurira hamwe igikorwa cyo gucungera umutekano ku mbibe z'ibihugu vyabo kugira ngo batuze intagondwa. Abasirikare b'igihugu ca Nigeria nabo barahagaritse abantu 100 bikekwa ko abagwanyi nk'uko itangazo ryasohowe n'igisirikare ca Mali ribivuga. Mu vy'ubudandaji hagati ya Buraya na Afrika, Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel mu nama yagiranye n'abategetsi bo mu bihugu vyo muri Afrika n'amashami mpuzamakungu yasavye ko imitahe muri Afrika yogwizwa. Frederic Nkundikije. Merkel avuga kw'ivyo vyofasha mu kunagura ubuzima bw'abanyagihugu bo muri Afrika kandi bishobora gufasha kugabanya abimukira mu bihugu vya Buraya. Mu nama yagize n'abategetsi bo mu bihugu vyo muri Afrika batari bake hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu, Merkel yagize ati dutegerezwa gukora bishobotse vyose kugira ngo dukorane na Afrika tutariko tuvuga intara ya Afrika ahubwo turiko turangurira imigambi hamwe. Merkel yahaye ikaze perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi hamwe n'abaperezida b'ibihugu bikurikira Ethiopia, Benin, Ghana, Maroc na Tunisia. Merkel yavuze ko ibihugu vya Buraya hamwe n'ibihugu vyo muri Afrika byose bizokura akarusho muri uyu mugambi wo gukoresha imitahe muri Afrika, yamara ngo birakenewe ko Afrika ikorera ku mugaragaro ikanagwanya ibiturire n'izindi ntambamyi kugira ngo amasosiyete yo mu Budagi ashobore gukoresha imitahe yayo muri Afrika atagonanwa. Dushimire Frederic Nkundikije kuri amakuru avugwa irya nino kwisaije kudushikiriza mu ncamake. Turaza kuyanoganza igihe c'isaha 1:30. Tumira amategato hama twerekeze mu karere k'ibiyaga binini tubabwira ivy'umutekano n'imigenderanire hagati y'u Rwanda no Burundi. Nshuti z'ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho,
mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. Igisirikare c'u Burundi gitangaza ko hari umurwi w'abantu bitwaje ibigwanisho baturutse mu Rwanda bateye ingabo zacu muri commune Mabayi, turi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero, hari mw'ijoro ry'uwa gatandatu rishira uwa Mungu. Major Emmanuel Gahongano atwara ibiro bijeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi, mw'itangazo yaraye asomeye kuri radio na televiziyo vy'igihugu c'u Burundi, yemeje ko abagaze ico gitero bace basubira mu gihugu c'u Rwanda. Nta mwidondoro canke abaguye muri ico gitero Major Gahangano yatomoye, gusa abanyagihugu ba mu micungararo Imabayi bemeza ko biboneye abasirikare batari bake bakomeretse bariko bajanwa kuvurirwa mu bitaro vyo ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke na commune Mabayi. Mu kiganiro icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo amaze guha mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu biro vy'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza, yunze ashimangira ivy'ico gitero. Umushinga ntaye Gaston Sindimwo muri cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, murakaze neza ku ijwi ry'Amerika. Ejo tumvise amakuru yahise kuri radio Burundi avuga yuko hari igitero cyaturutse mu Rwanda kikaba cyagabwe kuri commune ya Mabayi mu majyaruguru y'u Burundi. Mwatubwira muri makeya icyo mubiziho? Bene yaziko ivyo bene ibikorwa abari bikorwa mu ibanga, mugabo twebwe icyo tuvuga nuko icyo gitero cabaye nkuko mwavyumvise, mugabo twebwe tukaba twipanze neza kugira ngo igitero cyose coza kiva aho kivuye kose dushobora guhishira ubuzima atangora. Ico cyarabaye rero kw'ijoro ry'itariki ya 16, kandi ibintu bikaba byifashe neza mu gice cy'u Burundi. None se magingo ya nibutse yuko ari mwebwe mufite mu nshingano zanyu harimo no kurengera ubusugire bw'igihugu no kwivuna umwansi, murakora iki kugira ngo nyine murinde ubusugire bw'igihugu cyanyu? Twebwe tubamenyesha ko atabwoba dufise, kuko imbibe z'igihugu cyacu zirarinzwe n'intwarameto z'Uburundi, ku buryo uwo ari we wese yokwiyumvira ko ashobora kuduca mu ryahumye bidakunda. Kandi noneho mu minsi iza tugiye gukomeza kurinda umutekano ku mbibe eka no mu gihugu hagati, kuko murazi muri bino bihe ari bihe abagizi ba nabi canke abadakunda Burundi bakunda gufatira ko kugira ngo badurumbanye umutekano n'amahoro mu gice cyacu Burundi. Muvuze ikibazo cy'umutekano ku mbibe ndetse no mu gihugu imbere, abanyagihugu ubu ngubu ndavuga cyane cyane nk'abatuye muri iriya commune ya Mabayi, murabahumuriza gute kugira ngo bumve ko batekanye? Basanzwe bahumuye kuko umutekano ni wabo, nacyo gituma twabimenye kare kubera abenegihugu bateraniye amahoro umutekano, bakamenyesha inzego z'umutekano kugira ngo ntituze kuyora amazi amaze guseseka. Nicyo gituma byanyarutse mbere n'umutekano ukaba usasagaye muri komine ya Mabayi yose. Ariko se mwavuze yuko abateye bari baturutse mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, musobanura gute ko hari ako kantu nakwita gasomborotso hagati y'ibihugu byanyu byombi kugeza naho haba ibintu by'ibitero? Ibyo twavuze ko igitero cyavuye mu gihugu cy'u Rwanda, tukaba turindiye ko hoba amatohoza yagutse kugira tumenye ninde yayikoze, byagenze gute. Kuri uno munsi ntitubabwira uko byifashe, tukaba turindiye ko amatohoza aheza hanyuma tukazabishikiriza ku mugaragaro uko byifashe. Mwaba mufite umubare w'abantu bashobora kuba baraguye muri ibyo bitero? Kushika uno munsi ingabo z'igihugu zifashe neza, ibindi muzobishikirizwa hanyuma nihamara kuba itohoza. Umushinga ntahe Gaston Sindimwo, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi, ndabashimiye cyane. Turashimiye natwe. Murakoze.
Vanessa Nshimiyimana reka nawe tugushimire tukiri kuri ico gitero ariko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango Innocent yasobanuriye mugenzi wacu Assumpta Kaboyi impamvu urwego nka RDF atacogo vuga kuri ivyo vyagirije. Twebwe rero ntacyo tubiziho, twumva ko ntacyo twabivuga, cyane cyane ko n'ibivugwa nta n'uratumentioning kujya aho ngaho ngo umuntu anasobanure. Ushobora no kuvuga ati ariko mwebwe VOA mwambajije nkande ko jewe nta n'uravuga RDF. Government yavuze ko igitero cyavuye mu Rwanda, it's not ingabo z'u Rwanda, igitero ko cyavuye mu Rwanda. Ubwo bishobora kuba atari igitero cy'abasivile bicaye. I don't know. I wish nkuko nanjye mpamagara gutya wahamagara wa wundi nabonye kuri video avugiye Burundi. Wowe niwe mwamukwiye kubaza sasa. Kuko bavuze bavuye mu Rwanda, ni ingabo z'u Rwanda ni iki muri RDF ntacyo twabivugaho kuko nta nicyo tunabiziho. Uko mubibona kuri social media niko tubibona. Ubwo rero ababivuga nk'uko bisanzwe bazatanga impamvu zabo, bazagaragaza ukuri kwabyo. Impamvu tutanabivugaho nuko hariho channels niko basanzwe kwa kuvuga ko ariko basanzwe bibaho kuri social media kuri icyo bikavugwa. Ariko inzira nziza nuko hariho inzira zemewe haramutse habaye n'ikibazo nk'uko natwe tubikora, kugaragaza ikibazo mu nzira zemewe niba cyanabaye. Twebwe muri RDF ntacyo tubiziho. Inzira zemewe ni nk'izihe muvuga? Hariho diplomatic channels iyo haramutse habaye ikibazo, ntabwo ari ukujya ngo uvuge ngo u Rwanda cyangwa na comment jewe numva zitari na ngombwa uko ntawe uravuga u Rwanda. Ntacyo mubiziho, nta nicyo tunabivugaho, nta nicyo mubanabivugaho. Twese tubibona nk'uko namwe mubibona, ahubwo ngira ngo amakuru mwayabaza ababivuga n'ababitangaza. Imvugo isa nk'iyo rero no ku ruhande y'umunyamabanga mukuru wa leta mu bushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe mu kiganiro kigufi yahaye ijwi rya Amerika kuri telefone mu majambo ye yagize ati ndugure twamugina ivyagirije yise ko bidafashe biza biva mu Burundi turabimenyereye kugira ico tubivuze ko bari uguha agaciro ibidakenewe ndugaye twamugina. Mukanya turakomeza n'ibiganiro tubafitiye. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. U Rwanda rurahimbaza indwi yahariwe kurwanya ibiturire, ibikorwa leta ishimikira ko muri ino ndwi birimo ivyo kwitegura umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ibiturire. Nivyo mu kanya gashize mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yaganiriye ko na Clement Musangabatware, umuvunyi ari we bita muhuza mu Kirundi wungiriye ashinzwe kurwanya ibiturire, yabanje kumubwira ibikorwa vy'urwo rwego bimaze gutanga umusaruro. Iyo turebye nko ku bushakashatsi bwakozwe na Transparency International ku bijyanye n'imiterere ya ruswa, ndavuga ku byerekeranye na ruswa kubera ko nibyo biri mu nshingano zanjye, u Rwanda rwaje ku mwanya wa 4 muri Afurika mu bihugu birangwamo ruswa nkeya n'amanota 56, mu gihe iyo urebye nko muri bibiri mu myaka ishize wenda nk'imyaka 10 u Rwanda rwari ku mwanya wa 66 n'amanota 40%. Birumvikana ko hari intambwe igaragara yatewe. Igihugu cyiza hafi y'u Rwanda muri Afurika y'Iburasirazuba ni Tanzania, ikaba yaraje ku mwanya w'116 n'amanota 32. Ibyo ni byagaragaye muri 2016. Ubu Tanzania muri 2018 mu bushakashatsi bwamuritswe itariki ya 29 ukwezi kwa mbere 2019 yari ku mwanya wa 16 n'amanota 36. Iryo Rwanda rufite 56. Muri Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda ni igihugu kirangwamo ruswa nkeya. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gatoya turaza kujya ku mirongo ya telefone twakire ibibazo n'ibitekerezo byanyu. Ndabona hano hari
utwandikiye kuri Facebook witwa Jean Pierre aravuga ati turashima ibyo urwego rw'umuvunyi rwagezeho mutubarize ko ruswa ikigaragara mu nzego zimwe na zimwe cyane iz'ibanze hakorwa iki ngo tuyirandurane n'imizi turandure ruswa n'akarengane dore ko ruswa ihindura isura buri munsi ingaruka zikagera ku muturage. Bwana Musanga Batware Jean Pierre ati ruswa iracyagaragara, namwe niko mubibona? Nibyo, ntabwo dufite 100% ruswa iracyagaragara, ariko mu gihugu cyacu hashyizweho politike yo kutihanganira na gato ruswa, ndetse naho yagaragara hose. Nababwira ko muri uko kutihanganira ruswa na gato inzego zashyizweho, amategeko yashyizweho. Twavuga nk'itegeko ryo kurwanya ruswa ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki ya 20 ukwezi kwa 9 2018, ryakajije ingamba zo kurwanya ruswa mu gihugu cyacu. Ikindi cyashyizweho ni inama ngishwanama yo kurwanya ruswa n'akarengane ikora ku rwego rw'igihugu ndetse no mu nzego z'ibanze, ku karere, ku mirenge ndetse no mu tugari. Buri mwaka urwego rw'umuvunyi rugakora isuzumamikorere y'izo nzego, hanyuma akarere kahinze utundi kahanze udushya mu gukumira no kurwanya ruswa kagahemba. Ubu tuvugana kuri uyu wa kabiri habaye ibikorwa byerekeranye n'umunsi wo kurwanya ruswa mu ntara n'umujyi wa Kigali. Uyu munsi rero byabereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, aho akarere ka Rulindo ariko kaje ku isonga kahize utundi turere mu ntara y'Amajyaruguru mu gukumira no kurwanya ruswa. Reka tubanze tujye ku mirongo ya telefone, duhere kuri Eric. Murakoze cyane. Urahagana he Eric? Ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Urwego rw'umuvunyi ahantu hose rurahakorera. Iki ni ikibazo urwego rw'umuvunyi ni sosiyete sivile cyangwa mu rwego rw'igihugu ni komite y'igihugu irugenzura? Nicyo kibazo nari mfite. Murakoze. Urakoze cyane Eric, ugira umunsi mwiza aho muri Rulindo. Bwana Musanga Batware Eric bamwumvise? Nagira ngo mubwire ko urwego rw'umuvunyi ni urwego rwa leta rwashyizweho n'itegeko, rukaba urwego rwigenga rufite mu nshingano gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane. Urwego rw'umuvunyi ntabwo rusimbura izindi nzego. Ni ukuvuga ko inzego z'ibanze, akarere, imirenge, utugari, imidugudu ndetse n'amasibo bishyira mu bikorwa inshingano zazo, bikaba inzego zishinzwe nazo gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane muri iriya nama ngishwanama yashyizweho n'iteka rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, itanga inshingano ndetse n'imirongo ku bijyanye n'imikorere by'inama ngishwanama yo kurwanya ruswa n'akarengane, haba ku rwego rw'igihugu ndetse no mu nzego z'ibanze. Ni ukuvuga ngo iyo umuturage yagize ikibazo, yaba agiranye ikibazo n'inzego za leta, iz'abikorera cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta, akaba atakemuriwe neza ikibazo kandi yarangije inzira zose ziteganywa n'amategeko, akabona ko agifitemo akarengane, icyo gihe nibwo aza ku rwego rw'umuvunyi. Hari ikindi kibazo mwari mumbajije muti icyumweru cyo kurwanya ruswa gihagaze gute? Cyatangiye ku itariki ya 17 Ugushyingo kikazasozwa ku itariki ya 9 Ukuboza, umunsi hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa. Twatangiranye rero n'ikiganiro cyahuje inzego zitandukanye, harimo ubugenzacyaha ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha. Twaganiriye ku ngamba zo kurwanya ruswa mu gihugu cyacu. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti duhuze imbaraga turwanya ruswa. Hari umunsi rero wo kurwanya ruswa mu ntara n'umujyi wa Kigali. Uyu munsi byabereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Kuwa kabiri mu itariki ya 26 Ugushyingo ni mu ntara y'Amajyepfo, bikazabera i Huye. Kuwa gatanu ni intara y'Iburengerazuba ku itariki ya 29 Ugushyingo, bikazabera i Rubavu. Naho ku itariki ya 2 Ukuboza ni mu mujyi wa Kigali Nyamirambo, ahazaba umupira uzahuza Kiyovu Sport ndetse na Rayon Sport. Ku bijyanye no kuwa kabiri ku itariki ya 3 Ukuboza ni Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba.
ikindi giteganyijwe muri iki cyumweru ni ugutanga ubutumwa bwo kurwanya ruswa mu nteko z'abaturage. Ni gahunda zashyizweho na leta kugira ngo abaturage bajye bahura mu nteko bikemurire ibibazo bafite. Mu bibazo bafite rero harimo n'ikibazo cya ruswa. Bazakira ubutumwa bw'urwego rw'umuvunyi ku itariki ya 19 ya 26 Ugushyingo ndetse no ku itariki ya 3 Ukuboza. Hari nanone umunsi wahariwe abanyamakuru wo kurwanya ruswa ku itariki ya 20 ejo Ugushyingo, hakazahembwa abanyamakuru 5 barushije abandi mu kwandika inkuru zigamije kurwanya ruswa ndetse n'akarengane. Hari kandi n'ihuriro ry'urubyiruko mu kurwanya ruswa ku itariki ya 27 Ugushyingo, abagize komite z'urubyiruko bakaba bazahura. Hari kandi no gutanga ubutumwa mu muganda rusange ku itariki ya 30 Ugushyingo, bikazabera mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo, aho inzego zose z'ubutabera zizahurira. David, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane. Ndajyamba nshimira umutumirwa kuba yitabiriye. Arakumva. Ariko hariho ibibazo nka bibiri nashaka kumubaza. Umuvunyi ari urwego ruyoborwa cyangwa se rugengwa na leta, kandi ubwo umwe muri leta akaba yahohotera umuturage cyangwa se muri make leta ikahohotera umuturage. None umuturage iyo aregeye urwego rw'umuvunyi rukurikirana uwo mukozi wa leta wamuhohoteye cyangwa ntabwo rumukurikirana? Ikibazo cya kabiri, umuntu yifuza guha urwego rw'umuvunyi amakuru ayatanga gute? Ese tujya tubona nka za transparency zigira nimero za WhatsApp cyangwa se ubundi buryo mu buryo bworoshye umuntu yaziha amakuru? Ese urwego rw'umuvunyi umuntu yifuje kuruha amakuru yayatanga gute? Yewe komeza David. Ikindi kibazo cya gatatu nashaka kubaza, ese ko bigaragara ko hari imibare yazwa uburyo ruswa ihagaze mu nzego za leta cyangwa se mu bikorera, niba afite imibare yaduha uko ruswa ihagaze muri leta no mu baturage, cyangwa se akatubwira mu by'ukuri urwego rw'umuvunyi abona mu gihe rumaze hari icyo rwafashije abaturage. Bwana Musanga batwara ibibazo bya David urabivugaho iki? Ibibazo bya David ku byerekeranye no kuvuga ngo leta ihohotera abaturage, nk'uko yabivuze babimusobanuriye, ntabwo leta ihohotera abaturage. Bishobora gukorwa n'umuturage cyangwa se umukozi umwe ku giti cye, kandi iyo bigaragaye arabihanirwa. Hari inzego zashyizweho nk'urwego rw'ubugenzacyaha ndetse n'izindi nzego zitandukanye ku buryo ubikoze ashobora kubihanirwa. Nta muntu rero n'umwe uri hejuru y'amategeko ku buryo ashobora kurenganya umuturage. Ikindi no gukubita umuturage birabujijwe kuko amategeko ari agomba gukurikizwa. Ku bijyanye no kubona amakuru cyangwa se uburyo tuyabona, hari nimero y'urwego rw'umuvunyi itishyurwa ni 199. Ashobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri 1990, ntago byishyura. Ikindi ni uko dufite udusanduka tw'ibitekerezo hirya no hino mu turere, mu mirenge ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi, bakaba baduha ibitekerezo cyangwa se ibyo babona nka ruswa n'akarengane bakoresheje utwo dusanduka tw'ibitekerezo turi hirya no hino. Hari n'abatwandikira kuri email info@ombudsman.gov.rw. Izo rero ni zimwe mu nzira abantu bakoresha baduha amakuru. Ikindi namubwira ni uko hari abaduha amakuru ariko natwe tugira uburyo tujya kuyashaka hirya no hino kugira ngo dushobore kuyabona. Hari ayo batuzanira ariko natwe hari ayo tujya gushakisha. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka twakire Daniel. Yego ndabumva cyane. Mumbarize Bwana Musanga batware. Arakumva. Mfite utubazo tw'amatsiko. Ndajya mumbarize, ese kugira ngo umuntu abashe kuba umuvunyi abe mwarura rwego bisaba iki? Ese umuntu abaye abishaka byashoboka ko yajya mu rwego rw'abavunyi? Bwana Musanga batware, Daniel arashaka kuba umuvunyi, abigenza ate? Ane agomba kuba ari inyangamugayo igihugu, abifitiye ubushobozi
ikindi ni uko abavunyi bashyirwaho n'iteka rya nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo umuvunyi ushyirwaho n'inama y'abaminisitiri byarangiza nanone ukanyura muri sena ikakwemeza ko niba koko ku rwego ruhagararira abaturage ko ubufitiye ubushobozi, hanyuma ukajya kurahira mu nteko ishinga amategeko imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika n'abandi bayobozi ugatangira inshingano. Muri make ni izo nzira binyuramo. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Reka dushimire rero Jeffrey Mutagoma mwumva ariko aganira mu kanya na Clement Musanga batware umuvunyi bari bagarutse kuri ivyo vyo guhimbaza umunsi wa mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibiturire mu Rwanda. Mwumvise yuko bari muri iyo ndwi tuzoza turabigaruka ko buke buke. Kwitegurira igikombe ca Afrika c'ibihugu mu mukino w'amaguru, ekipe y'igihugu c'u Burundi ntamba mu rugamba imaze gukina n'igihugu ca Maroc. Ndi kumwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana yakurikiranye uyo mukino hari mu Rwanda. Desire, amahoro. Muraho Diane. Ego, uwo mukino wagenze gute hagati ntamba mu rugamba na ekipe ya Maroc? Urukino rwahuza Uburundi aho bwari kubwakira umugwa Maroc ku kibuga cyitiriwe Intwari kwagiye kurangira Uburundi butsinze ibitsindo 3-0. Ibitsindo bibiri bikaba byinjiye mu gice cya mbere cy'urukino ku munota wa 27 n'umunota 39 baza kuruhuka. Rero Uburundi bwamaze gutakaza icyizere cyo kugombora ibyo bitsindo kuko bwari busa n'uburuswa cyane n'umugwa Maroc ufite abakinnyi b'ibihangange bakina mu gikoma komeye ya Burayi. Mu gice cya kabiri abakinnyi b'intamba mu rugamba bagerageje kwifata, ariko naho nyine ku munota 83 umukinnyi Hakimi atsinda igitsindo cya gatatu cya Maroc. Urukino ruba rusa nk'ururangiye ruza kurangira mbere ari ibyo bitsindo 3-0. Ibitsindo rero byaciye intege abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi babona ko umugwi wabo wasubiye inyuma cyane, kandi nibyo ko kugiye kureba abakinnyi bakinnye baratandukanye n'abakinnyi mu gikombe cya Afurika kuko ari abakinnyi benshi batarimwo. Bikaba byatumye rero abakinnyi ba Olivier Niyunge ko batsinda ibitsindo batari baherutse gutsindirwa ku kibuga cyitiriwe Intwari i Bujumbura, kuko ibitsindo 3 ukinira muhira ni ibitsindo byinshi. Ibyo rero bikazotuma umugwi w'igihugu w'intamba mu rugamba biwugora cyane. Narijya no mu rukino rwa mbere wari watsindiwe Ibangi na Centrafrique ibitsindo 2-0. Ibyo byose rero bigatuma Uburundi bugira ubusa kuri 6, ibintu bitazohera na gatoya kugira umugwi w'intamba mu rugamba usubire mu gikombe cya Afurika kitezwe muri Cameroon mu mwaka wa 2021. Abakinnyi uvuze batari bashoboye gukina bagiye he nabavanywemo cyane? Abakinnyi batafuna inyubere duhereye kuri Kigize neza w'umugwi Saido Berahino yavunikiye mu mugwi wasanzwe akina mu gihugu cy'u Bubiligi. Hari abakinnyi b'inyuma bari bafite akamaro cyane mu gutsira gihugu, no kuvuga David Nshimirimana na Frederic Sariyumva. Abo nabo bose nabo nyene bakomerekeye mu migwi basanzwe bakinamo. Tukongeramo undi mukinnyi witwa Pierre Kwizera nawe nyene ari mu bikondoka. Tutibagiye mukinnyi Gaël Bigirimana muri kino gihe ari yarakironka umugwi mu gihugu cy'Ubwongereza akaba atashoboye kuza kuko atiriko ariteguramo uwo mugwi mushasha yagiyemwo. Ibyo byose rero bikaba byabaye intambamyi ikomeye cyane ku mugwi w'igihugu kuko abo bazanye ngo basubirire byabataye ko w'amazi. Urakoze cyane gose Desire Hatungimana, nkumbure turaza kongera hanyuma ubandanye ivyo nkuru ubandanye bidukurikiranira hagufi. Urakoze cyane. Abandi dushimiye ni Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer aho bari kumwe muhinga bw'ivyuma, tudasize amenyesha makuru bacu batandukanye bagize igishoboka cyose kugira ngo no makuru mwari ko mushikirizwa na Joy Diane nahaze ashobore kubageraho amahoro. Yakoze Etienne Karekezi yarayahagarariye ku izina ry'abagenzi bacu bose tuyifurije kubandanya mururanirwa mu byo muri mwo byose aho mwumvije rya Amerika muherereye.